Ikaze bakunzi ba Rock Media, ikaze bakunzi b'ibiganiro bitandukanye mushikirizwa n'imbonesha kure yacu ya Rock Media, imbonesha kure yacu kandi ikongera ikaba yanyu. Uno munsi mu biganiro ca Magic ku munsi wa kane uko musanzwe mubizi, ibiganiro tubashikiriza nuvuga ngo duhagarara ku kintu kimwe dufise umutumire uyu canke uriya mu nkino zitandukanye. Ku munsi wa kane twari muri football, ku munsi wa kane w'imbere w'uyu twari muri basketball, twari kumwe n'umuntu uvuga ngo umukurambere yariko aturagira ibitari bike muri basketball witwa Mujeje Aster, yabaye mu mugururani cyane. Uno munsi kandi twagarutse muri Magic, turi kumwe n'uvuga ngo n'ubundi mukurambere muri basketball nawe nyene nibaza ko aza kutuyagira ibitari bike muri basketball, kuko nibaza ko azi byinshi cyane. Reka mbere tugire ko tumwakire mu kiganiro cacu, tumuhe ikaze, tunamusabe yidondore mwebwe muriko muradukurikirana. Yego murakoze kunyakira. Musavye ko nidondora, je nitwa Muyuku Victor. Ego, Muyuku Victor abantu benshi nibaza ko abantu bari muri basketball bari muri generation z'imbere gatoya atari z'uyu munsi barazi Muyuku Victor muri basketball. Abatakuzi muri basketball tubwiye Muyuku Victor ninde muri basketball? Muyuku Victor nibaza ko abanzi ari abarutse aho hambere. Basket ntiyari bwakomere cyane ngaha i Bujumbura, ngira narukanye n'amaklebe ya mbere yagize basket ngaha i Bujumbura. Ivyo ari vyose mu ya mbere narukanye n'izo za mbere. Mwavuze ryari ko turabona ko imyaka atari mike? Ico vuze n'ico kure, ngirira nasomeka wiravye ya ntiwihenze. Imyaka mfise sumike, je navutse mu 1950. Urumva novuga nti ndaburiye. Mvukira sinovuga, reka mvuge paruwase ko kera nizo zagira. Paruwase kera nizo zari zimenyekanye. Navukiye muri paruwase n'Ijenda, rwose kirisare yari Mayuyu. Icari ico gihe yari muri komine Mugongomanga ico gihe. Ivyo nibaza niba ntihenze. Ubu mu biheruka ni muri Mukike, ibiri ubu naho ni muri Rwibaga. Uko ni basketball mwayinjiye mu ryari? Yewe biragoye ingene nodondagura cane cane aho nayinjiriyemo. Je natanguye gukora ku mupira wa basketball ninjiye mu ishuri secondaire. Ahantu hari Gitega, ndahavuze ngene hitwa ubu muhava mutangara canke bagahava birirwa baraharondera. Citwa Atene Mwami Mwambutsa-Kata. Iryo shure ryitwa Atene Mwami Mwambutsa-Kata. Niho nabonye umupira, kuko ahasigaye mu mashuri y'intango nk'uko biri n'uyu munsi ngira nta bibuga nta bibuga vya basketball byari bihari. Aho nabonye rero ikibuga ca basketball n'umupira wa atari abandi bariko barakina ni kw'ishure. Ninjiye ntangwe mu ishure yisumbuye, naho nabonye umupira wa basket. Hari kw'ishure ni hari abakinyi, hari ekipe hari kuri ishure abakinyi bakina. Kw'ishure bari bafise ekipe ya basketball n'iza football, kujya nyene ko amashuri agira, kujya ko nyene ko amashuri y'ubu afise ekipe z'umupira w'amaboko canke w'amaguru. Naho nyene ishure yari ifise umugwi ukina basket, mugabo sino guhenda kuja nari ndimwo. Aho niho nakubwiye ko nabonye umupira n'ikibuga cawo ca basketball. Aho kwari kubona gutangura kuwukina naho byashi bitandukanye. Gutangura kuwukina kubera mu ishure muri sport barigisha abanyeshuri abari bose, barigisha imipira, barigisha football, baradukinisha football, baradukinisha volley. Rero natangiye kuwukorako ari ku ishuri bankinishije, natanguye yisumbuye.
Bo ico gihe nibaza ko amashuri menshi yari hariko abazungu bari bakiri benshi mu Burundi bari abazungu bigisha basket n'uwaho nyene nawukoze ko yari umuzungu yigisha education physique muri secondaire. Aha mw'ishuri nibaza ko warakinye nk'umuprofessionnel mu Burundi muri Muzinga canke n'ahandi tutazi, waciye utangura gukina gute nk'umuprofessionnel? Sinigeze mba professionnel kuko uyu munsi tugeze ko iyo numvise abantu bafise agaciro jewe nanje ngaba natashe ntagira agaciro nakamwe ntakazi, sinari nzi ko nshobora kuvara 1000 francs canke handitse nk'adafa mugabo uno munsi uza numva ngo umuntu yaguzwe 5 millions, ngo umuntu yaguze 2 millions, nanje ntagira agaciro, sinigeze kugwa n'ugw'umunyu, sinzi agaciro kaje. Basi gutangura gukina mu maclub ubatse ndafise equipe nkinira. Jewe gutangura gukina nyagukina ninjiye mu gisoda. Aho mu ishuri sinabandanije ninjiye igisoda naho nyene naramaze imyaka yo mu ishuri igera kuri 3 yo mu ishuri n'uwundi w'inyuma yaho ntakoze ku mupira kubera nta equipe zari ziri mu makambi aho narindi nta equipe yari ihari. Aho natanguriye naho ni mu ishuri ry'igisoda. Ishuri ry'igisoda naho nyene sinakina, hakina ababizi abimbere. Hanyuma ndarihejeje nagiye ahandi nyine mu gisoda hatari ntuze, hatari ikibuga ca basket, atana equipe ya basket yari ihari. Ariko rero ntivyatevye ngaruka kwiga aho nyene. Uze kwiga rero hari abantu bariko baragira equipe y'igisoda y'abantu bakeyi kabisa ya basket. Abo bantu bari batangiye kuza baratumirwa mu mahiganwa y'abantu b'abanyeshuri ico gihe. Ico gihe woba wibuka umwaka ndawibuka gose. Ico gihe nokubwira ko equipe y'igisoda igirwa n'abantu b'abasoda biyungunganije ari bakeyi. Bari abantu ngira bari baherutse umupira wo mu ishuri bobo, hanyuma biyandikisha gukina ico gihe nibuka ko abantu ama equipe yariko arakinishwa ico gihe yagira umupira mwiza bakorganiza amatungo bihuye yari Itabu hanyuma na Kiriri yari equipe yahajya kuri Saint Esprit. Hanyuma niyo rero yari y'abasoda, abanyeshuri mu ishuri ry'igisoda. Ibyo bintu barigeze kuzabarorganiza tournoi z'abo bantu bari bakomeye Itabu, Kiriri n'abasoda, bagaca bashiramwo hari equipe kuri Entente yari y'abazungu, equipe yitwa ESU, Entente Sportive Unie. Umwaka wari nkajyanye. Uwo mwaka rero wabaye muri nka 70 cyangwa ndashobora kwihenda imbere gatoyi, niho izo zari zikomeye. Hanyuma iyo y'igisoda rero yahavuye yiyandikisha ija muri championnat kw'izina rya Muzinga muri 71. Ni nyene Muzinga tuzi. Muzinga hatanguye ya football mugabo covete izina ni ya basket kirajamwo Muzinga, ni ya volley irajamwo Muzinga. Iyo ya basket niwe yatanguriye 71. Bubakira kuri iyo barashiramo umusoda wese abishoboye. Je rero ninjiyemwo nofata nka mu 71 canke mu mpera zaho. Ico gihe nibaza ko yari mu myaka ya mbere basketball gitangura, nk'abamenyereza bamenyereza gute? Nibaza ko nabo babimenyereza inyuma turaza kugishikako, ariko basketball mwayigishwa gute muri rusange? Mwarayigishwa cyane? Ntiyari iskamu ni washaka, yitwa EFA.
harimwo umuntu yavyize bari baravyize mu Bubiligi kandi bari baravyize by'ukuri hariho abarundi canke ico gihe abavyigiye yari Murundi yize mu Bubiligi yize education physique w'umusoda niwe yagirisha imyimenyerezo kandi yari abizi cyane kuko yavuye aba no mu nyuma gose arahavuye aramenyereza n'umugwi w'igihugu yitwa nde Gaspard Batongwa nayongera umuntu wese yagize sport muri basket yotuza kubaza uwo muntu kuko yari umuntu yari abizi bose kandi yari azi basket gusumba yari yize mu buri imyaka ingahe ya sport nuvuga watangiye muri muzinga muri 71 71 nuvuga ngo niyo equipe yonyine wakiriye muzinga karere yabandanje nta yindi nta n'uburenganzira umuntu yari afise umusoda gukinira iyindi equipe ntibwariho kandi ico gihe hakina abasoda gusa muri muzinga ico gihe umuntu wese yakiniye muzinga muri basket cyangwa muri volley yakiniye muzinga yonyene muri football no vuga naho nyene kwari nkuko uretse ko abantu babizi umuntu abazi muzinga bazi ko hari umukepere yari umusivili mugona wenyene yafise akazi mu gisoda yari umusivili yafatira muzinga ya football niwe wenyene yakinira umusivili mu gisoda muri muzinga wakinya kingahe muzinga ndayinjiyemo ngasa ndasuye kuyivamo sinasuye kuyivamo gushika ryawe waciwe gushika ndeko umupira gushika mpe umupira je navuye mu mupira wa basket muri 84 niho nahevye gukina 84 niho nahevye naho nyene bivuye ku navuye kubura umwanya ubwa mbere hanyuma birajemo no kugira n'ibintu by'ingorane z'amavi nuvuga ngo nibaza ko uhagaritse muri 84 basketball wari bandanije muri karere kuba mu entraîneur cyane wabanje kwinjira gato cyambere nagenda kubwira mvuyemwo narasabye gose naho nyene tutabihuriza ko nabagira batagomba ko mvamwo muri muzinga batagomba ko mvamwo mugo maze kugira ingorane z'amavi hanyuma ndahagarika gatoyi kubera izo ngorane mugabo aho nakora sinahagarika arigeze ndamenyereza abandi twakorana buke buke ndabandanya mugabo ntaja muri muzinga rero nagarutse muri muzinga narinje kwiga muri 88 nagiye kwiga hajya mu ishuri ry'igisoda hanyuma bansaba ngo nje muri encadrement y'abakinyi ndayijamo ndiko ndiga hanyuma mpejeje baca bambwira ati ntuhagarike twagomba tugusabe ati mumenyereza hari ati turabona ko ariko arasa n'ubivamwo buke buke twagomba tugufashe umenyereze muri muzinga menyereze muzinga ariko imbere yaho rero naragendagira ama stage y'aba entraîneur de passage ngaha abo baba batumye ko babagirisha ama stage bavuye hanze baba batumye ko swat na ministère des sports canke federation ntibwakomere cyane mugo hari yaho rituma ko aba entraîneur nto kubwira ngo cari gihe kiwasanga batumye ko nko muri iki gihe haje umu entraîneur ava muri iki gihugu haracigiye akazi uwundi bagiye rero barazana aba entraîneur hari naho arabaza kwigisha abanyeshure ntaza no muri yepesa nabo nyene bahora baronka abantu baza kwigisha hanyuma bagatumira n'abandi natwe bakadutumiramo yego imbego tugaruka muri karere yawe nk'umumenyereza umva ko mwatangiye basket kera 70 bamaze kwinjira mu rwa muzinga 70 n'imbere yaho urabona ko mwarakwirikirana basket bukebuke mushobora kutubwira abantu benshi ndazi uno munsi bari muri basket hariho benshi bari muri generation za vuba batazi nyene basketball yagiye ivuriwa muri iyo myaka yose kuva utanguye kuyibona uduciye ku mayange
numva je novuga ko nabibonye nanjye ninjiyemo ntanguye gukina tubwire kuva ntanguye gukinira Muzinga mu 2021 rero byagiye biraduga buke buke ko ama equipe naho nyine ntiyari menshi nibuka ko naba sinabavuga ngo memoire wanje ngo mabenda yitabone kandi yaracafuye memoire wanje yaracafuye sino yitabone nibuka ko equipe iri mu za mbere ni zibiri zonzi ko zari mu za mbere zari zanditswe uje kuri Montozi yari Dinamo na Food hanyuma mu nyuma haragiyemwo ntazi igihe no hava ndabicanga Kiriri irimwo mu zagize ko Kiriri yari equipe ya y'Ikiriri nyene ya ishuri ya Saint Esprit mugabo mu nyuma hari abana na Kiriri Antake club tinuze baragize Kiriri itakiri y'ishuri irakina muri champion bavuye hazira ko Muzinga hariho equipe y'aba fonctionnaire yavuye ije mu yitwa Teachers naza ko hari wundi yarayikubwiye Teachers yari y'aba fonctionnaire bibunganya nabo barakinye championnat baraje muri championnat yitwa club hanyuma barigeze no kuzanamwo bagomba kugeza equipe z'abanyeshuri muri championnat yitwa Nderagakura ni n'abandi henze harabaye yitwa Nderagakura yarakinye championnat ubwo none havuye reka kubitondesha ndabikurikiranya bihava binzimba ego hanyuma plus tard have hinjiramo nibaza ko aho ngira nariko ndasohoka havuye hinjiramwo Urunani ngira naho sinokwibuka zindi ingene zikurikirana yego ivyo nibaza ko byagize tugarutse muri Muzinga umaze kuba umumenyereza wa Muzinga Muzinga yari yamaze gukomera naza ko yari imaze igihe yaratanguye ndakubwira Muzinga aho yakomereye nayo nyene ntiyashitse ikomera ngo ishitse ariko ubona uko baje basoda Muzinga twinjiye muri championnat aradutsinda abo ndiko ndavuga bari basanzwe Dinamo za Food ndiko ndavuga yego abo bari basanzwe baradutsinda natwe twabatsinda mugabo twebwe twagiye kuja hejuru 76 niho Muzinga yatwaye igikombe ca championnat ca mbere aho wari ukiri umukinyi aho nari umukinyi gose oya nkiri mushasha ahubwo nyene urumva ari mu 71 mu myaka ntiyari myinshi cyane 76 niho igikombe ca mbere Muzinga igitwaye yitwa Kiriri nico gihe niyo yari ya mbere niyo twari tugitwaye hanyuma Muzinga yari isubirije 77 iracisubiriza 78 iracisubiriza yaradomina cyane iracisubiriza 79 n'abandi henze 76 n'indwi n'umunani n'icenda ni Muzinga yatwaye umva ko ico gihe Muzinga yari ikomeye cyane ico gihe simbaza kuvuga ngo ni je nari inkomeye ni equipe yari ikomeye yari yaramaze kujamwe abandi kuko no kubwira nti iskamu yari imaze kubaho kandi yinjiza abantu b'abasore ku mwaka hari umuntu yazasanga harimo umukinyi umwe babiri batatu kandi ico gihe nawe nyene gushika muri iyo myaka ya gushika muri 78 hari akiriho ya principe yuko ari abasirikare gusa bakina nta gushikaho nta muntu numwe yari bwahonyore atari umusirikare atari umunyeshuri umusirikare cyangwa umunyeshuri mu gisirikare umunyeshuri ngomba kuvuga n'uwo muri iskamu muri iskamu nta wundi yashobora kugira umva ko
gushika mu 79 wari ukiri umukinyi uravuyemwo harageze igihe urava mu 84 ugarutse nk'umumenyereza nawe nyene wasanze Muzinga ikomeye kuri nyene yari agenda kuvuga ko navuyemo ngarutse kumenyereza Muzinga yari gikomeye yafise abantu rega yari ikomeye yego nayigarutsemo ikomeye cyane mbere hanyuma n'umwaka ndayitanguyemo 89 yabaye ya mbere uko tuva tubivaga 79 nari ngarutse byo kumenyereza hanyuma naho nyene yabaye ya mbere muga 89 neza ugarutse nk'umumenyereza hari yindi migwi yari yaramaze kuvuka yego yari varizana Muzinga bari bandikiranye cyane mbere niyo shaka yari urunani hanyuma na Dinamo yari yasuye gukomera gose abo rero banigana ari Muzinga Dinamo urunani eka mbere na Fudire ntiyari kure harimo champion ryoshe kabisa ugikina turese muri Muzinga matubwiye hariho Kirina yari komeye ico gihe muri epoque mu Burundi hari abakinya bari bakomeye bakina muri epoque mashabira babinyandikira dufate nko mu gihe mu gico gihe Muzinga yari kwiraduga ija gutwara ico gikombe abantu ubwa mbere abo twacatse harimwo sinzi ko wigeze umenya umuzungu yitwa Vim yari yantrenye ico bari bise sinibuka ko bari bacitse Fudire Kiririmwe bari basukiranije bari bagize intuze isezo ikomeye gose ari uwo muzungu yabadogije Kiriri na Fudire sinibuka kwiza gusukiranya mugo yari abakomeje gose agira equipe ikomeye atwara ikombe intuzo yose umaze kugaruka kumenyereza muri Muzinga wari usaba abakinyi bari nabo bari bakomeye byo yaba nari gushobora kukubwira ngo ndakubwire ntamazina nkumva ko arayuzi gatoye nakubwira abantu bari bakomeye muri ico gihe muri equipe je nari mfise we sinzi ko yigeze umenye umuhisi Elia ndayishimiye haro yigeze ndamwumva abantu tweshi bwanyu nyine Elia yari umukinya akomeye hanyuma hariho uwundi nawe nyene girohora umwumva kandi ni Makabagira muramuzi Kirenge uramuzi Kirenge bose ndabumva mu nje no kumuhonagira abonye ariko akina n'abajene bagira Kirenge ari umukinya akomeye hanyuma rero je naracishijemo ndanaforma barampa uburyo ndaforma ntuze abakinyi bari bakibashasha niho harimo rero niyo ngabo uyu mugangi nawe yaduze muri ico gihe niho yatanguye neza muge novuga ko yinjiye neza muri champion 93 niyo ngabo ya ayitana gatatu wari ukiri muri Muzinga yego ni je ne entraîner aho ni je ne entraîner Muzinga niyo ngabo rero ari murabo baduze ico gihe mbona uko mpavanda bigeranye urumva aho runani rwariko ruraduga rukomeye niyo ngabo nawe ariko aratangura niyo ngabo yatanguriye muri Muzinga niyo ngabo niyo yatanguriye nuko bayandusha ko ubizi gusumva yagiye muri New Star apatsuye mu gisoko Muzinga wavuye mu byari nkumenyereza uhagaritse kumenyereza byari Muzinga nawe naretse kubimenyereza muri muri 98 je pense ni Muzinga 98 je pense nuko mwatangiye muri 71 umwaka wa mbere mukina muri Muzinga gushika muri 98 wari umenyereza muri Muzinga kumva ko ni imyaka 20 na hafi 30 oya kumumenyereza muri Muzinga nabaye umenyereza muri 88 yego eza natiti muri 88 cyane n'icenda niho nabo mumenyereza wa Muzinga uza kuvuye muri natiti ishatse kuvuga oya hanyuma muri Muzinga navuyeyo naretse kumenyereza
muri 98 nawe yego nashaka kuvuga dufatiye muri iyo setantege utanguye nk'umukinnyi gushika dufate gushika muri 90 yego aho na gushika muri 90 duhereye kuri niyo ngabo gushika muri 92 aho niyo ngabo yaza muje namumenyereza ni uyatuvuga ngo yaza muri jana namumenyereje yaramumenyereje agitangura 93 we yinjiye mu 92 93 yakinira Muzinga nanjye namumenyereza wa Muzinga nashatse kuvuga kuva muri 70 dufate muri myaka 70 dufate ku myaka 70 evolution ya basketball yagiye agenda gute kuva muri 70 gushika muri 90 byagiye biraduga gute basketball muri rusange hariho periode novuga nti jewe ngira nayisa n'uwayisimbye harigeze nko muri 80 cyangwa 8 nari mwe wangiye kure 80 cyangwa muri 79 tuza batwara basket cyo gihe hari abantu bari bafite amaroration n'abamenyereza hari umuntu yagera aturatuganira umumenyereza mu munyamerika yirabura yaza kwandrena muci muri quartier yantrena abana muri vacances muri quartier aho rero uwo muntu yaforumye bakinyi benshi cyane benshi gose mu makartier mbose ko harabuze no kubwira aha kuri iki kibuga cyo kurene naho nyene yahoraza rimwe banaje twahurira kuko yarasanzwe yandrena equipe nationale aussi uwo muntu yaforumye bakinyi benshi baba abajene benshi bo mu makartier niho havuyemo bakinyi benshi nuko amazina ntoyibuka rose nk'umuntu akiri muto yo kubwira abantu yaforumye bariho benshi niho umupira watanguye kuduga gose inivo kubera uwo munyamerika bamutuma ko muci hanyuma hagira ishi ryose ngaho ariko yantrana abajene mu makartier yego uwo muntu yayigisha abakinyi benshi uruvuye muri Muzinga naza ko hari abandi bantu benshi bakuzi muri Dinamo muri Dinamo wacuja muri Dinamo ryari Dinamo nayigiyemo mu bihumbi 2000 muri Dinamo wacu amara ikingo ngana gute muri Dinamo mvuyemo muri 2009 cyangwa 2008 yego muri Dinamo naho byagenze gute kari naza ko basketball yari yamaze gufata indi dimension ariko iraje novuga nti yari ikomeye kuko novuga ntereze equipe ni wagomba zari zaragiye ziranahinduka gose nizikomeye zigenda zirabisanya aho haragiyemo Kerene iraza ikomeye mugabo yoyo yaje banye nkiri muri Muzinga Kerene yaje mu nkiri muri Muzinga yaje ikomeye hanyuma abo ba Kerene sinzi ukuntu bagize batabarava mu yindi equipe yitwa New Stars ba Kerene bavuye mu New Stars aho umupira wari ukomeye New Star nani Kerene bari bakomeye cyane muri Dinamo kuva muri Deme naza ko Dinamo nanye harimo abakinyi bagiye baracamo bari bakomeye nabahe bakinyi baraciyemo abakinyi bagiye Dinamo ko yagiye nagira ndakubwira ko Dinamo yagiye iragabanuka bukebuke Dinamo hagiye benshi hanze ku mwaka wahera wasanga havuyemo abakinyi 3 4 5 ubagiriye rimwe urumva ufise equipe ivuyemo abantu 4 5 uratakaza naho byogenda gute yego nayo yari ifise abakomeye hanyuma muga bagiye baragenda hanze ari benshi baja kwiga yego muri Muzinga Dinamo uri umukinyi canke umenyereza wari hari equipe nationale warashoboye kujamwo uri umenyereza canke ico gihe nyene niho namenyereje equipe nationale muri Demi oya nahereye nkiri muri Muzinga uri umenyereza narabaye umenyereza wa equipe nationale nimenyereza Muzinga narabaye umenyereza ico gihe kiri muri Muzinga equipe nationale yari ihari yarasohoka bigega equipe nationale ntiyatanguranye n'aba none twese dushaje ntitwaciye muri equipe nationale yanagenda guhanka karorero je equipe nationale tawe kujamo 74
none niho ninjiye muri equipe nationale aho wari ukiri irya mbere session yari umukinnyi akiri mushasha hanyuma 76 harabayeho les premiers jeux d'Afrique centrale 76 aho harabayeho ni selection nationale naje narigiyemo hanyuma 77 equipe nationale naho nyene yarasohotse hariho Antoine Waso regional twari ico gihe igihugu twebwe twari twegamiye zone ya kane ya basket. Iyo zone ya kane ya basket sinzi ko hari ivyuji cyangwa muzi mwebwe ya basket niyo yari mu basket komeye cyane yari Afrique Centrale mu vy'ukuri harimo kuva muri Chad yari muri iyo zone harimo Gabon yari muri iyo zone harimo Cameroon yari muri iyo zone harimo RD Congo yari muri iyo zone harimo Congo Brazza yari muri iyo zone harimo Angola yari muri iyo zone harimo Centrafrique ikomeye cyane d'ailleurs Centrafrique yari abakinnyi bakomeye rero aho hose aho byashobotse equipe nationale yara participa iwacu yego urumva ko iyo myaka yose yari equipe nationale yari ihari mu Burundi yari barayiforoma hageze ko bajaga so kuvuga ngo yamiri iri permanente iyo hageze une invitation ntuze baraforoma equipe nationale bakayandrena a mois 2 mois igacigenda ku participa ahubwo urumva ko equipe nationale yati abantu benshi usanga bazi yuko equipe nationale ishobora gutatanga nk'imirongo 8 na kangahe no we equipe nationale tweboce badushirayo ko twayikinye mu myaka itari mikeya cyane kandi uri n'umumenyereza naho nyene waragenda ukiri muri muzinga umenyereza muzinga n'umumenyereza wa muzinga yara participe muri ntuze muri club champion i Kigali yego ni umumenyereza wa muzinga yara participe muri club champion i Kigali uno muze hari imyaka yakurikiye twabona muzinga iyo yasohotse yashobora kurokwita abakinnyi bandi atari n'abasoda umuziruzigwa ivyo ntivyabaho equipe ico gihe equipe yari igizwe n'abakinnyi b'abasoda gusa nubwo yasohoka barabasha naho yasohoka bo hari igihe bava mbesha d'ailleurs ico gihe igiye muri club champion harabaye ibintu vyo gutira habo umuntu agira ati nakarusha kudufasha muri avor twaratwaye abakinnyi babiri Denideo twasije mu mabiza n'amazina no yibuka bayiyeze noneho nibagira iganiro bazovyibuka ntibazovuga ngo nabe ego umaze gushika muri dufike muri ntuze muri Dinamo dufate muri 2000 twave muri Yane Sultan Patrick muri Yane 2000 naho turetse Dinamo gusa basket yari imeze yari evoluye yari igeze ku rugero rwani urugero rwari rwiza gose unagenda kubwire ko twageze ico gihe n'equipe nationale ngira abantu barayizi yari igizwe n'abakinnyi beza bo muri ayo ma-equipe aho ari muri 2000 reka nobumenga hari muri 2000 cyangwa imbere yaho gata 70 oya hari nko muri 2000 ndashaka ko yarashaka nko muri nko ma 2000 nyene agira ndaba abakinnyi barimo niko ndakubwira nti hamwe wowe wazo harimo Kababa harimo Sambo harimo Kamogreya igikina harimo harimo abantu ba prime harimo bis harimo abantu ba Kidudume bajya bona bari bagikomeye a Olivier Bamidu bantuze exactement buvuga ba Bosco ntuze usa harimo abanyarunani batari bakende bari baragize usatire gaye bari usatire yeke ikigiye mari mugiye muri Centrafrique urumva en fait Centrafrique tuma ndiko ndagira nuko twagiyemo kabiri 90 no muri 2000 twaherutse muri 90 dusubire muri 2000 muri 90 ari kwimenyereza wa muzinga muri 90
je nari uwo Muzinga nkaba adjoint uwo muri national muga muri 2000 no wari umuentraîneur principal muri nari entraîneur na Willy urunani apana ujya mu Kenya William niwe ari niwe twafashanya turi babiri muri karere ya Dinamo uvuga ngo muri ane 2000 Dinamo mwemeze hari ibintu bikomeye urunani rwari bikomeye vraiment ntitwagize amahirwe kubera abakinyi baguma bazo baragenda on a pas remporté championnat sinibaza ko ari championnat twaratwaye nta biri sivyo niyo twagera gutwara hariyo baducishije mu mbavu ntitwayitwara ariko rero ntikibuza ko twasohotse nka Deo tuwofa tukazana ibikombe nka 2 cyangwa 3 ni uravye nibaza ko mu myaka itandukanye muri mu ma nibaza ko federation hari ama association ubunenge bwabyo buribonekeza cyane muri basket dufate nko muri 2000 inyuma yaho nimba wobwira ndakubwire hariho bimwe kumbure bitajya nahabona ariko ivyo nyene bitajya habona ivyo bitajya habona ndi urumva ntiduhaza ngo tubimenye ubundi hajya federation usanga igirwa n'abayirongoye iyo bayirongoye neza bigirwa neza bayirongoye naho bibana rero nta bibazo byari champion yaraba neza igahera kabisa champion igatangura igahera neza atangora mumaze kuva muri basket bahagaritse muri Dinamo muri 2008 je niho nahagaritse numva uvuye muri Dinamo nta yindi equipe yose ujamo ya basket byari biheze cyane n'ibyo jewe basket yo competition nabivuye muri gani bigira nkana ko nagira mpasure mu kazi nahari uyu mwanya mvuga nti jewe usizoja gufasha kuko ibyo wacu urabona ntivyarihwa sinje byo gufasha nanjye ngeze gufasha uje nari mpasuye zari gufata umwanya naho urankoresha ngodotse ku kazi ngo cenja kukoresha ango nifo muri byawe nyene kandi atakirimo nibyo uriko raba basketball no musinaza ko biragwana kugira ushike ku kibuga cyane iki amakuru ya basketball mugabo yaronka ingene basketball yifashe muri iki gihe ingene intunganya imeze abarongozi bahari ikibazo atari aho umuntu ateshikiye ibyo wese ukuri kuragoye kuvangura kuko umwe wese uyu yakubwira ibimushimisha kuba ari mu mugwi washimishijwe n'ingingo canke uwundi aje akubwira ibyo anegura kubera umugwi w'ibinegura canke bitamushimisha biragoye kumenya ivyo kuri hamubwira uti nawe ibwirwana n'akana uvyemera naho rero urabona abantu usanga benshi novuga ko usanga ari abamambere n'abafana b'iyi ekipe canke biriya biragoye kubivangura jewe byo gushika kuri tele naho sigishikaye ni mutuko turegereza mu kurangiza iganiro sinzi kuza kubibuka amazina ariko muri karere wamenyereje dufate yavuga muri Dinamo muri equipe nationale muri Muzinga umenyereza abakinyi bavuga ati aba bakinyi byo mu Burundi nibo bantu baranze basketball kubgaho bati aba nibo bari abakinyi bakomeye kurusha abandi no kuri kose ibyo bintu utagira undendereze aho no ufata nkaho nti abakinyi beza muri iki gihe baraba kadasanga ngiye kuvuga kumbure abo twakinanye canke abo nakinishije n'ubundi ndishobora kubavuga ntiho baheza bose nico ngomba kukubwira ubundi novuga navuze nk'ujya ko ama equipe periode Muzinga ari komeye nayikubwiye periode kiriri yari komeye nsa n'uwayikubwiye ntuze periode je nari navuyemo urumva sinakina sinaje no muri ntozi mugabo nakubwiye ko ivyo urunani sana nakubwiye urunani tuvuyemo na Muzinga barigeze bakomeye urunani na Muzinga na Dinamo barigeze kuba bakomeye jewe urumva nta ntrena ntanakina no kuvuga inani na gatandatu n'indwi jese na ntrena
na gatanu urunani rwari rukomeye, Dinamo yari ikomeye, Foudre yari ikomeye, ewe nigasha yene oya kiriri ico gihe nta yari ihari. Aho hari abakinyi bakomeye mu runani, hari abakinyi bakomeye muri Dinamo, hari abakinyi bakomeye muri Foudre. No abasanga ndiko nditiranya ama periode mugabo bari bahari uko nyene batari urumva aho jeje sinarimwo, nari no muri Muzinga, sinarimwo no muri Dinamo, nari naragiye ku ruhande. Habo hari ikindi kintu gikunze kuba nibaza ko abantu baze gukora ibiganiro ba kera bakunze guhagarara ko bavuga ati hamwe ntashobora kuba yarakiye canke yamenyereje canke yabaye mu arbitre equipe akina equipe agakina basket igihe kirekire akaba muri basket igihe kirekire mugabo amaze guhagarika basket usanga bamwe yahora afasha canke bamwe yama equipe yakinira yamenyereza za federation yakorera ugasanga baramwibagiye ntaki. Eske hari relation gifitanye na Muzinga canke n'umugwa Dinamo? Ashibyo mperanye n'inzego. Kugereranya n'inzego jewe nagira ndakubwire amaraso dufitaniye ntayo nzi kuko ntibakinsanga aho ndabona Jesse igenda ntibansanga aho ndi yamenyera raso dufitaniye nuko baba bashikira ntunteranye n'inzego ndahaya n'amaraso dufitaniye. Yego nuko nyaza ko ariko Dinamo uvuga ati no musi uvuga ati Dinamo ndiyumva ko ndi muri famille ya Dinamo nimba ko muri famille ya urumva aho no bavuga nti aho niho naherukiye niho boba baki nabo nyene sinzi ko nanjye bo mugabo urumva abo nibo banyuma namenyereje ariko sinovuga ngo hari izindi relation particulier bakina n'abafana vraiment noja mu bandi babafana mugabo nta kindi kintu urakoze kumbaza mugabo urazobegerwa bazizo relation banyibutse ko hari zo nobani bagiye. Murakoze cyane nada ko igana nashatse kukigarukizana turabashimiye cyane gose kuri kano kanyamashuri. Urakoze cyane sinzi ko bitumbereye kuko namaze kwibagira byinshi ahandi byari bihano. Biratumbeye cyane gose nada ko hari n'abantu baza kumenya byinshi bya basketball ya kera batazi uno munsi. Yashego uzogira amakenga azombaze kuko ivyo nzobimubarira. Turagushimiye cyane. Urakoze cyane. Nuko turashimira mwafashe kano kanya mudukwikirana mugire aho muba mwubaho naho.